Yes, turabaramukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. My name is John Mabu ndi kumwe n'umusasanguzi mugezanje kuva kuri Emotion Talent TV yitwa Abdul Uwimana mumaze kumumenyera izi mbuga zacu. Turutsa gukanda sabone subscribe kuri link ya Ru TV hamwe no kuri Emotion Talent TV kugira ngo ubutumwa tubagezaho cyangwa ibiganiro tubagezaho ibandanye bibashikira ukuri kwa no musanga kugira ngo tuganire amakuru ari karavugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Murazireza ko twemereye ko kudasinzira, twemereye gukora ijoro no murango kugira ngo tubabwire ibyo biko biravugwa, ariko nkuko bisanzwe sije ndi umwe nabibabwiye. Reka tumwakire Mr. Abdul kugira ngo abaramutse hamasingire mu kiganiro n'izina. Karibu cyane Mr. Asante sana John. Umeze neza bro? Safi sana kabisa, ndashima Imana. Kandi ndaramukije n'abariko baratwumviriza cyangwa abariko baraturaba aho bari hose. Barashobora kuba ari mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'igihe n'umuntu aboneye iki kiganiro. Ego basanzwe bavuga ngo imitwe ikoranye. Nimaze ko n'umunsi tuza gutanga ikiganiro cyiza cyane ko bameze neza rwose. Abdul, ntiturambira abantu ko tugire tujya bavuga ngo nk'umujyi w'igisahira tubwirwa ko genge ngatwe turabe ingwano ziko zirabera muri Burasirazuba bwa Kongo aho M23 yagiramiwe. Kandi byitwa nyene yagiramiwe, yitwa turavuga ko yagiramiwe nuko hari uburyo biboneka ko Tshisekedi yo bari karakoresha bwo mu kirere. M23 aho yabacanze zino drone SH4 ni drone ziko zirakora amabara mu Burasirazuba bwa Kongo. Ndashaka twinjire mu kibuga cy'imigwano. Byifashe gute muri Nord Kivu, byifashe gute muri Sud Kivu? Jewe ubwa mbere hoho novuga yuko uko ibintu biriko biragenda uyu munsi niko nari ndavyiteze, bivanye nuko hajya uraraba ukabona ibyo umukuru ariko arakora, ukabona n'intumbero afise. Bivanye nuko urabona yuko Tshisekedi ahantu hambere yabanjije gushira inguvu mu gihe caheze hari muri diplomasi naguciriyemo ndibuka bagifata imiji ikomeye. Baravuga ati none se Kongo nta basirikare ifise, Kongo ibyo bimeze gute? Kandi urabona yuko atatetereka ntiyajugumira. Ni ukuvuga yari afise ukuntu ariko arategura ibintu by'iwiwe. Rero uyu munsi ariko ashira inguvu ku rugamba, noneho ziza zisanga inguvu yari yarashize muri politike na diplomasi. Bigaca rero biza biba amatavya y'amavuta. Niyo mpamvu mubona ko urabona dufatiye nko kuri kubo agwana nabo ntitubanyegeza igisirikare ca FPR ubu ngira ngo abantu bose barazi aho diplomasi ya Tshisekedi ibagejeje. Sivyo kabisa, yarabakubise. Urumva rero nimba umuntu agukubise muri politike na diplomasi yarangiza rero agaca yunama gatoya akagusekura no ku rugamba, urumva ibintu biba biriko biragenda neza. Nabonye akavideo bwana musesanguzi, nabonye akavideo k'abasirikare ba RDF bavuga ni hari madrone Tshisekedi nyimba zikuye hehe. Nagerageje kuraba zino drone za SH4 ni drone bakubwira ko zishobora kugenda 1800 km. Hageze yaho batashobora kuyikora. Ibaze iri ku kilometero 5000 irashobora kubombarda gute. Urumva izi drone rero hariko haravuga ko hari amakuru y'ibiduga by'ingwano ya RDF byo byarashe n'inzingo muri Nord Kivu. Ako bariko baragerageza bagenda bava Kamanyora bindira Katogota n'ahandi, ariko izi drone zababereye ibamba. Kubona rero Tshisekedi yarashoboye kwinvestisa muri izi drone, tuvuge ko atihenze
reka mbanze mvuge ikintu kimwe. Abantu ibi bintu ntibibatangaze bivanye n'uko Kongo ubwa mbere hoho mwene wacu yari yarishwe, yarononye, yarabohewe basi amaboko mu bwoko, kuko urazi yuko igisirikare cya Kongo cyo ku gihe cya Kabila aricyo gisirikare kitari gifise n'impuzu zo kwambara. Abantu barabizi kandi yatwaye imyaka 18 yose. Mugabo ibyo onye ntibyaba ngo nukubera yuko Kongo idafise ubushobozi bwo kuba yogura impuzu cyangwa igure ibigwanisho byo guha abasoda bayo, ahubwo nukubera yuko Kabila yari yarashatse kubaka igisoda cya Kongo nk'igisoda kidakomeye, igisoda cumva urusase kikirukanka kigatana, ukumva urusase rwa Kalashnikov bakirukanka bagataburenge. Urabyumva? Bakiruka kabisa. Bakirukanka bagataburenge. Rero uyu munsi ibi byose muri ko murabona, izo drone muri ko murabona, ni ukuvuga ngo ni n'amafaranga y'igihugu Tshisekedi ariko arashiramwe mu buryo bwo kurwanira igihugu ciwiwe. Kandi si ibyo gusa, kuko abantu batabizi uyu munsi murazi neza yuko Tshisekedi ariko arubaka ibarabara rizova Kinshasa rigashika Bukavu. Urabyumva? Saho gusa ariko arashira amafaranga. Rero ibyo byose ashaka gushikako ntashobora kubicungera ngo abihe amahoro n'umutekano adafise ibikoresho. Urabyumva? Niyo mpamvu rero ubona ariko aragura ibigwanisho, kandi ibigwanisho Kongo iri kiragura hatabayeho ubugambanyi bwo kubera yuko nk'igisoda tutabeshanye, igisoda cya Kongo Kagame yari nani Kabila yari yaracononye cyari gifise abagamba. Numvise ko na Wazalendo ubunye bafise imodoka za gisirikare, si amatoyota kabisa amaji ya gisirikare bagenda kuvuga Wazalendo bameze neza cyane. Amakuru jewe namenye cyane numvise babwiye Tshisekedi twebwe duhe tugusabye ibi n'ibi duhe, hanyuma tubaze igikorwa. Kubera yuko nimba je narabibabwiye, narigeze kubivuga, nimba uyu munsi Kongo ifunze abajenerali 50 urumva yuko icyo gisoda kivuyemo abajenerali 50 ikiraburamwe abagambanyi baracahari. Urabyumva? Rero umunyagihugu wa Kongo niwe ategerezwa kugira ingufu nyinshi akigwanira. Uwo nawe si uwundi mu Wazalendo. Urabyumva? Kuko aba Wazalendo ntitubafate nk'igisoda cyangwa nk'ikiroberi, n'abanyagihugu ba Kongo bafashe ingingo baravuga ati twebwe ntituzokwama turakubitwa ducibwa mu kanwa n'inkotanyi, turahagurutse turwanye aba bashenzi. Ariko u Rwanda rubita ngo n'intuze, rubita nk'imbonera kure zo mu Burundi. Bita nk'abantu badafise formation, badafise igisirikare, batazi ibya gisirikare, batagirane. None abo Wazalendo bibaza yuko bagwana n'igisoda kimeze. Nibaso ugwana n'igisoda cya mbere mu Rwanda. Abdul ndingahanye. None kubera kizi drone zabasengereje mushikana bavuga neza ko badafise na mwaye yuko ushobora kuzikurura. Urumva? None tuvuge ko ikirere cya kirere bahura bishimira. Tuvuge ko Tshisekedi nawe yongeye kukibaka ubunya. Badafise ayo bacira nabo bameze. Erega mwene wacu nagira ndababwiye nibijya nariko ndakubwira ati nuko Kongo ifise abagambanyi benshi, ariko kubisanzwe ku by'ukuri u Rwanda kurwanya Kongo byakabaye ari nko kuba urukwavu rurwana n'inzovu. Sivyo? Urukwavu rurwana n'inzovu. Inzovu ni n'abakongomani. None wewe ushobora nukuvuga Kongo ifise mwaye zose zishoboka zo kuronka buri gikoresho cyose kabisa gishoboka kuri iyi si. Irafise inguvu, irafise amafaranga, Kongo irafise buri kimwe. Urabyumva? Nukuvuga ngo hatabayeho ubugambanyi kubisanzwe u Rwanda nta kaguvu na gatoyi goronka ko kugwana na Kongo. Rero zijya drone ubona ziriko zirabazengereza, nico kirere bavuga. None u Rwanda
rufise iki ku buryo bwofata ikirere ca Kongo ata bintu by'akagambane bibayeho ntibikunda oya ntibikunda ahubwo nibagume hamwe burya n'akari inyuma karahinda jewe imuvyonze tukiri aho nyene hari amakuru aherutse kuvugwa avuga ko twigwaneho na M23 bakozanyije ko kabisa bararasana ubona ko bano bantu batanguye kurasana ubonaga Abdul ko ibyabo byamaze kurangira n'ikihe kintu kinyegeje inyuma mu kurasana kw'aba bantu ngo ubwa mbere bijya bintu byo kurasana bivana nuko RDF yagiye hariya igiye kumarira utwari dusigaye kubera yuko ntushobora gufata abasoda bakeyi nk'abo twigwaneho yari ifise hanyuma ngo ugende kubagwanisha imbere ku mirongo y'urugamba ahantu hari za ibu hari abazarendo hari FDNB urumva hari igisirikare cyose gikomeye urabyumva ni ukuvuga ngo kwanza tutaraja aho kure sinzi yuko uribuka yuko mu minsi heze abashefu bo muri M23 barigeze igihe bari basa n'abafashe Minembwe baraja mu Minembwe barangije amatangazo yakurikiyeho twarabonye abagenda za Kenya kugira gute guhungura ngo bakangurira ngo abanyamurenge ngo impunzi ngo zahunze ngo nizihunguke n'abari muri Kenya barabyumva ariko abantu nimba babyibuka abanyamurenge bo kuri izi mbuga nibo batubwiye yuko FPR ifise inzira FPR yababwiye yuko ifise inzira zirenga igihumbi zo kuzobakura muri Minembwe rero bijya ubona bijya ibyo waruvuze bya twigwaneho byari muri za nzira igihumbi nibi byose byo guhungura hari n'andi makuru je nagerageje gutohoza bavuga yuko burya M23 wazanzira ikirungaje bashatse kubarungika muri Fizi iyi Fizi bakubwira ko kuva imigwano yabo nakubwira ko ari nkaco kirindiro ta FARDC hano hantu uhinjira muri Fizi nko kwita kuri Songwe M23 igambanira twigwaneho ikibabwira ati genda mukore operation hehe muri Fizi kugira ngo baze guhonerayo abo bagabo nabo ariko imbere yuko babikora babanje Sematama kumukura muri Minembwe baca baba nkazangabo zitagira iki umutware twigwaneho niho guce yanka kukiranye kubahiriza bino bintu burya urusoro ruba rurambikana bijya byose ubona biri muri za nzira igihumbi kubera yuko dufate ko u Rwanda rufata abanyamurenge nk'abatutsi ariko nimba abanyamurenge ari abatutsi basi ubwo ni ukuvuga yuko abanyamurenge aribo batutsi ba mbere bananije ibikorwa cyane intumbero ya FPR urabyumva rero muri za nzira igihumbi zo kubakura mu Minembwe inzira ya mbere nyamukuru ni ukubica bakabamara niyo mpamvu wabonye bavuze ngo bafashe Minembwe bagaca batangura kubwira abantu ngo nimuhunguke ngo igihugu cyafashwe ubwo Minembwe n'agasantere kari hagati y'ahantu hakikujwe n'ibisirikare byose bikomeye urabyumva hanyuma ukabwira abantu ngo nimuhunguke Minembwe bunye isa niyazungurutse ni ukuvuga icyo bashaka ni ugushora umunyamurenge yicwe yongere yicwe ariko Abdul ahere hari ikintu je ntatahura urabyumva none gushaka kwica niyihe inyungu none
bazokura mu kurangiza abanyamurenge bakabika ubwo ntihoba hariho nka ubwo ntibabo baguma bahagire eta majoro hajye mu Minembwe bahashira igisiga erega none u Rwanda rugira eta majoro zibiri umviriza none ubibaza yuko ikintu ca mbere gituma RDF igwanira abanyamurenge niki so kuvuga yuko ngo bariko barakorerwa jenoside urabyumva si ubwo rwitwazo ijana ni ukuvuga ngo baramutse bapfuye bagahera uburyo ata munyamurenge ahasigara urumva ni ukuvuga yuko boba baronse impamvu zo kuvuga ati twarabibabwiye mwanka kubyemera nimugende murabe hari umunyamurenge hasigara cyangwa bagasigaza aho bakenya bakavuga ati turazanye igisirikare tubarinda banabo ntibahera oye nabyo byoshoboka nabyo birashoboka mugabo icyo bashaka no kubamara kuko abanyamurenge none niyo nyungu yo kumara abanyamurenge rero sasa none ndakubaza n'ubwa mbere wumvise yuko jenoside yabaye mu Rwanda yahitanye abatutsi bashika hafi miliyoni yateguwe na FPR n'ubwa mbere byo none inyungu yo ko bafata ubutegetsi bakaronga ubutegetsi bakagira igisirikare cyabo cabonyene bagisangire n'izintera hamwe kandi babanjije kumara nyene ubwoko bwabo byitwa yuko bariko baragwanira none igisoda kizoca kiva ni ukuvuga ngo inkotanyi zozo ziryoherwa no kwica ziryoherwa no kuba ni ukuvuga ngo intumbero yazo s'abatutsi intumbero yazo s'abahutu intumbero yazo n'akarere kuganzwa n'icitwa FPR kuko nimwumva ngo bavuze ngo bateguye ngo ibyitwa tutsi hima nta mututsi nta n'umuhima yabatumye kubitegura yabatumye ubwo butegetsi urabyumva ahubwo n'akantu n'ibintu bikorwa n'akagwi k'abantu bifuza kuzokwama baganza aka karere bica uwo bashatse umva akarere kabe mu muryango urabyumva hama mu muryango bagakontrola hama bamaze kubikora gutyo uzi ikintu kiba gisigaye kuko bajya ntibikorera bakorera abanyamahanga abahasigaye yuko bavuga ati okay nimugende mwimbe nikere y'Imusonga mu Burundi bakagenda bakimba uzorindira yuko hari n'ikaye bazogurira umwana ngo yige uzuru genda mwimbe korutana kobalte muri Kongo bazogenda babyimbe mugabo abanyekongo uzorindira yuko bava mu nzara canke abana babo bareke kugwara kwashi ubure urabyumva ni ukuvuga ngo icyo gihe bamaze gufata aka karere baba ari bo bagakontrola ni ukuvuga ngo icyo baba bafise kuvuga ngo ibihari ubutunzi bwose tubuha uwo dushaka tukabwima uwo dushaka nicyo bivuze hanyuma ujya yabahaye izo nguvu yabashize aho onye akaguma batiza imbaraga gusa nabo bakaguma bamuhereza ibyo bashaka kabisa abantu ugerageje gusesangura nayo ubundi ukubitiye mu jisho aha hantu dufite byinshi byo kuvuga ariko amakuru ni menshi banzureke mpeza jewe n'ubu ndacabwira abantu bitwa abanyamurenge ibyo bonye bariko barabahenda ngo nimugende ngo mumwihende ngo kurwana iyi ni imwe muri za nzira igihumbi zo kubakura hariya mu Minembwe ni ukuvuga ngo nimutemera gukorana na Kagame urabyumva hanyuma kandi azobiki kubera yuko mwebwe urumva abanyamurenge bisaba yuko bakorana na Kagame cyane bagakorana na Tshisekedi urabyumva bagira shwa mugabo shwa niyi none banza wumve nibagira shwa kuri Kagame
azokwimura Minembwe ayishire mu Icyangugu mu Rwanda ya nkuko kandi ntazofata igihugu cya Kongo. oya ni nkuko etazini ikontorora Israeli atari ega urashobora gufata Minembwe oya kajya gapande kaba igice gikontororwa n'u Rwanda banguha ubuhenda abanyamurenge ngo Minembwe izova kuri Kongo ije ku Rwanda ndabarahiye urabyumva. Ahubwo gusa ikintu jewe inama nashaka kugira abanyamurenge nibafate inzira bamenye yuko igihugu cyabo ni Kongo. Ibyo bintu babahenda ngo bafasha akarere ngo nibahunguke bashaka kubamara kugira ngo berekane yuko ari Kongo yabamaze. Urabyumva? Ibyo bintu ni mubireke kabisa. Urabyumva? Ibyo bintu babireke babivemo nukuri ntaho bizobashika kuko Kagame Tshisekedi akiri perezida wa Kongo muri Kongo Kagame ntabwo azokwigira afata Kongo ndabarahiye muzoba muramwisha. Ariko bariko baragerageza ngo no kumuhirika Tshisekedi abandanye bagerageza ngo makude cyane hariya hari makuru ahari avuga yuko bamwe mu bantu babandanya bafatwa bariko baragerageza guhirika Tshisekedi. Ana makuru tuzobatoreza kwa twiyazo bari musesano reka tujye mu kabazo ka nyuma gasa n'agasoze. Nijyambe tuvuganye ikintu cya Red Tabara. Red Tabara ikiragerageza gukora propaganda kuri social media. Nabonye no mu Burundi kazi yitwa Riziki bamwambitse sirikare bakoresha ibintu bya AI bamushira kuri kote y'umukobwa yari kuvugishije abantu benshi twa Pamela. Uko kuntu Red Tabara ikirakora propaganda kuri social media. Iyo bari inzira yo gushaka gutoba amatora nyabujya ariko rubanza twemerije vuba. Reka rero ndakubwira ikintu kimwe abantu babyumve banabimenyere. Mwene wacu sindiko ndakubesha Red Tabara irahari turayizi sivyo irahari mugabo ndakubwije ukuri atari kijuju gusa nta muntu muzima yokurikira Red Tabara kubera Red Tabara yagirizwa jenoside y'abanyamurenge. Erega bijya naho mubona bitaraba ubutungane butanguye gukora Red Tabara bijya bizoyagira. Erega ni nabo bisha abantu mu gatumba cyane urabyumva Red Tabara yayishe abanyamurenge ibarira inka kandi abanyamurenge barazi iyo yavuye mu Rwanda urabyumva. Uyu munsi murabizi neza yuko u Rwanda rwatanguye nukuvuga kwitaba ubutungane aho Kongo yagiye kuyitwarira hajya ahantu yayitwariye naho uko numvise umengo ubushobozi bwabo ntabwo ari ubwo gufata ibihano ngo babe bofata ngo Kagame bamufunge cyangwa bamugire gute ariko bijya ni inzira zikwereka yuko umunsi umwe ibyo Kagame na FPR yiwe bakoze muri Kongo nabo bafatanije bose byase bikunze bizobafata. None n'ibyabafata Red Tabara izoja he? Yanditse birabizwe Red Tabara izoja he? Nagira ndakubwire ko Red Tabara n'abayobozi bayo ariko twabonye Sinduhije yitwara atangura kuyihakana reka bizorangira yihakanye. Umve je ndakubwije ukuri bizomufata bizotamufasha uwitwa yuko ari abacumbikiye na babo atari bizofata ubwate bobo ibyo ubunye birazwi nta naho bo bikwepera je ndanabikubwiza ukuri ubutungane buzobafata. Kubona rero ko barakora zino propaganda ugushaka gutuma amatora oya nta matora y'u Burundi bazotobasha ndakurahiye nta matora bazotoba ijya mihimbira batoba yahe matora yo kwana erega ngaha ni mu Burundi aha ni mu Burundi aho twamaze kumenya urabyumva umurundi wese uyu munsi azi icyo none ndakubaza ntitwirigwe turajya kure mu Burundi hari ikibazo cy'igitoro kirahari ntawo bihakana
naho atariho kiri honyene no mu bindi bihugu ibibazo bavuze ngo badutera ngo ntituzoronka nuko banzureke ikibazo gihari uyu munsi cy'igito iyaba kiri mu gihugu kigifise abarundi nk'abo mu myaka iheze bibaza yuko tuba tugeze ariko biturufu bikomeye cyane kwa babantu none ubona hari icyo byamaze kubera yuko abarundi baramaze kwitahura baramaze kumenya ati baramaze kubona ko abantu bagabo barabayiswa urumva rero twebwe tugira ukuntu hanyuma mwe mwijya gukesha mwigiriye n'abana banyu je ndashima rero ndashima bino bintu tuvuga Abdul ndashima bino bintu tuvuga ndashimira abasirikare ba Regetabara bariko barishikana ndabashimira cyane kano kamutubatira mubandanye mukumva mwishikane ku bwinshi ahantu ho kuhabera amanama cyangwa ahantu mubona himirije kuba amanama mubisinyara ku nzego zibijejwe z'umutekano nibaza ko ngaho wonya kurema atamurumwa azozica mu byaka hari byakuvuze rikomeye cyane ati abarundi twamaze kwitahura icyo dukeneye n'icyo dushaka niyo tugomba kugira ndakwereka umuntu yiyumve ntihagire n'umuntu asimbwa umutima ibije sindi umukuru w'igihugu sindi chef d'état major w'igisoda cy'u Burundi mugabo jewe kuvyonzi n'ivyo mbona bajya kirapanze yes Abdul nibihanga reka tugushimire cyane aracyasigaye imyaka reka tugushimire cyane murakoze cyane yes reka dushimire abafasha akanya ukadukurikirana byimva mutima turabakunda cyane amane bagire kwanda sabone cyangwa subscribe kugira ngo tubane tugira umuryango wagutse tuje muri commentaire ufite icyumviro ubivuge cyane turabakunda cyane bye bye.